ico tutokwibagira nuko ishirahamwe mituweli n'ishirahamwe rifise umutahe ubusa. Arya amahera saya mituweli n'ay'abantu b'abanywanyi ba mituweli kandi bakorera leta. Nocisha ngo mvuga nti burya abakozi ba leta iyaba babahemba bagaca babwira bati ko muhembwe genda rero murihe intererano yanyu cotisation yanyu muri mituweli, ndashaka kubabwira ko atari umwe ugenda atumbereyeyo, nta n'umwe yatumbera kuko umunywanyi wa mituweli araruha kandi arondera kwivuza ku buryo we nyene yakotije muri mituweli ntibamworohereze. Vyashika agatunganirizwa imiti ngo gendondere hariya gendondere hariya, agiye agwaye akirira kunze cyangwa apfira ku nzira. Ibyo rero nibaza yuko ubushikiranganje ico kibazo ngo gihaguruke ntibucicerere gusa kuko biyicaye. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Igisata cha mituweli de la fonction publique nk'uko twese tubizi ni igisata kijanye no gutegekaniriza abakozi ba leta ingene bashobora kwivuza. Ivyo navyo bigakorwa biciye mu kigoro ku mukozi uwo ari we wese ku mafaranga atanga avuye ku mushahara, ariko kandi leta nayo ikagira icyo ifashije kugira ngo uwo mukozi ashobore kuvuzwa neza n'ico gisata ca mituweli. Mu gisata ca mituweli rero ibikorwa birakorwa nk'uko amategeko atunganya ico gisata asanzwe ari, kandi nka henshi abantu bararonka les services za mutuelle de la fonction publique, ariko kandi ni gisata ni kimwe mu bisata turavye ingene gitunganiriza abanywanyi harimwo rimwe na rimwe imyidogo ijanye nuko abanywanyi badatunganirijwe nk'uko vyari bitegekanijwe. Aha novuga cane cane nk'abanywanyi iyo hageze kuronka imiti baba bakeneye iyo bagwaye, ivyo navyo bikaba cane cane vyavuye ku bihe igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho mituweli ya fonction publique itaronka imiti nk'uko ivyipfuje. Ivyo sinobirandirako cane, igituma nuko tuzi twese yuko iyo miti iva hanze atari ikorerwa ngaha mu Burundi. Ikindi nuko rimwe na rimwe usanga abarondera imiti yaba amafarumasi
abapartenere amahopito canke amasantere de sante usanga iyo miti batayironka nk'uko bavyipfuza cane cane tugiye ku bapartenere prive ugasanga amasezerano mutuelle de la fonction publique yagiranye n'abo bapartenere ntariko arubahirizwa na cane cane mu bijanye no kubahiriza igiciro c'imiti baba barumvikanye. Ivyo rero ni bimwe tumaze kumenya biri mu gisata ca mutuelle de la fonction publique kandi turiko dukorerako kugira ngo utunenge twose twoba tuhari dushobore gutorerwa umuti dufatikanije nabo bose bafite ico baterera muri ico gisata. Mu minsi yeze umushikiranganji wa mbere yaratugirishije inama aratubwira aratuha recommandation yuko ibisata bikukira ubushikiranganji cane cane haraho usanga umenga ubushikiranganji bubijejwe barabyibagiye ugasanga umenga bariko bakora bigenga kandi hariho ubushikiranganji bubajejwe. Mu marekomandasiyo yatanzwe nuko badusavye yuko dushiramwo inguvu kugira ngo dushobore gukurikirana ku munsi ibikorwa biriko bikorwa muri mwe n'ivyo bisata biba bikukira ubushikiranganji. Rero nkuko natanguye ndabivuga ibibazo biriyo ariko n'ibikorwa birakogwa. Ivyo rero ahari utunenge hose aho hose hatagenda neza tugiye kuraba nkuko twabisabwe n'umushikiranganji wa mbere ingene dushiramwo novuga ingufu zidasanzwe kugira ngo mu bisata vyose twicarane turabe ingorane ziriho na cane cane tuzitorera umuti ku neza y'abajejwe gutunganirizwa n'ivyo bisata cane cane duhereye kuri mutuelle de la fonction publique. Novuga yuko munkundiye nogarukiriza ngaho nk'incamake ariko ndabemerera yuko ico kibazo ibintu bitari bikeyi maze kubimenya kandi nzokora uko nshoboye kose kugira ngo hagire igikozwe ibintu bigende neza gusumba. Ikibazo ca mituweli n'ikivyutse uno munsi camaze umwanya muremure haguma hagenda havugwa hatangwa des recommandations ariko zitigeze zija mu ngiro. Nico rero nagomba mvuge nti hoba concertation y'abafiliye ba mituweli kuko benshi bavuga yuko ndetse baranayihevye nahajya baja kuja bashaka bavuze ngo baje kuronoveresha ama carte biometrique baranabihevye birateye n'isoni kuko usanga ubona abakozi ba leta benshi bafise kamu kandi twari tuzi yuko ari z'abantu ba mikoro make. Ico tutokwibagira nuko ishirahamwe mituweli nishirahamwe rifise umutahe busa ajya mahera saya mituweli na y'abantu b'abanywanyi ba mituweli kandi bakorera leta. Nocisha ngo mvuga ni burya abakozi ba leta iyaba babahemba bagaca babwira bati ko muhembwe genda rero murihe intererano yanyu cotisation yanyu muri mituweli. Ndashaka kubabwira ko atari umwe genda tumbereyeyo nta numwe yabatumbera kuko abantu b'abanywanyi ba mituweli bafashwa na mituweli mu kwivuza ntibashika umwe kwijana. Rero ikibazo gihambaye aho kiri ni hehe nuko abantu babaha kugera ibitari gwabo aho kuba basukuna b'abantu bagaca bajya ivyabo kuko aha nkura kuri kagace ka gatandatu kari muri iyi raporo kuri chapitre 6.2 bavuga rapprochement des soldes mensuels résultats des inventaires faits sur les bases des fiches de stock des médicaments
avec les soldes calculés ni kuri page 19. Cour des comptes yasanze ayo makari ari manini, hama nako cisaba mituweli ukomandita une enquête kugira ngo barabe ko iyo miti yoba yabonetse. Hanyuma les écarts constatés basanga ziri très significatif, kandi bobo babona umwenga ubutunzi bwa mituweli ngo nibwo buhononekarira. Kuri jewe sivyo, ubutunzi bwa mituweli hononekarira ubutunzi bw'abanywanyi ba mituweli, kuko mituweli nta butunzi ifise. Rero iyo ubwo butunzi bumaze kononekara n'iteka, icyo tuzi nuko hari ahantu buri mituweli yabushitse. Mugiye kuraba neza ishiramwe mituweli dans les banques commerciales bafise amamiliyaridi. Mu banque commerciale n'aba partenaires des banques commerciales, plus des banques commerciales que des affiliés. None aya mahera bavuga ngo mituweli ngo ifise amahera muri mu mabanki commerciale, ugasanga aho gufasha abanywanyi ariko afasha abandi bantu. Bene muna yuko nyeniteka ajya mahera umushikiranganje abijejwe yoja hamwe n'abandi ko ico kibazo nibaze ko ikibazo c'amahera ya leta ari muri mu mabanki commerciale y'abantu b'abakozi ba leta ari mu banki commerciale mbere na ya leta atari ya mituweli gusa, bakaraba ingene ayo mahera ya leta yocungirwa neza. Ikintu ca mbere la mutuelle de la fonction publique yategerezwa kuriha ajya amafaranga yakuye ko la TVA kugira ngo ishobore kuyiroveresa muri trésor public. Ico rero twacakiriye, ariko kandi murumva yuko la mutuelle de la fonction publique en tant que mutuelle tutoca tuvuga tuti subira urihe kandi la TVA yarabaye dekese, ahubwo ikaja muri destination itariyo. Ari naco gituma twavuze tuti twebwe tuzogira effort n'inzego zimwe tuzokwikorako zidufashe kugira ngo dushobore kurokuvra iyo TVA. Ariko kandi yatanze na suggestion, hariho 10% zisigaye, kandi na twebwe iyo option twayumvira ko tuzoyikorerako. Ariko naho nkumbure turiko turabivuga, twari twashatse kubikora biciye cyo novuga ibanga, kuko aracakora ibikorwa. Ico rero suggestion twazumvise. Yagarutse ku kijanye na inventaire physique ya immobilisation, na cane icituma les états financiers ziba erroné. Ico nibaza ko tugihuriza ko, nababwiye ko habaye inama la primature yakoresheje muri recommandation yari yatanze, kuko la mutuelle de la fonction publique nayo yari yatumiwe. Yababwiye ati genda les états financiers murabe ingene zosohoka kandi zitarimwe amakosa. Ico rero ni ca kindi twavuga tuti au cas où la logiciel, le paramétrage du logiciel ishoboye kubaho, arico kintu ca mbere kizoca cihutirwa. Ariko en même temps, nkuko n'abandi babivuze, hariho des organes de contrôle ou d'inspection externe zitegerezwa gukorera muri mutuelle de la fonction publique kugira ngo zirabe ivyo la mutuelle de la fonction publique yategezwa gukora, cane naho manuel de procédure itari actualisé, turabe basi niyo bari bafise ko bayikurikije. 2040 et 2060 muri énoncé ya vision 2040 tubwirwa ko Uburundi kizoba ari igihugu
gitekanye bwa mbere igihugu umurundi wese abayeho neza bwa kabiri bwa gatatu nuko azoba ari igihugu aho ata murundi numwe apfa bivuye ku kintu cari gushobora gukingwa n'ibindi rero bibandanya reka mbe ndahagaze ngaho mituwele iritogegwa n'umushikiranganji turabihuriza ko yidogegwa hari abenegihugu benshi bahevye ivya mituwele kandi bafitiye uburenganzira bahitamwo kugura ka gakarata kitwa kama kandi kajya koko iyo leta yarishe hakiri kare usanga ariko kari efficace gusumba mituweli ivyo bikaba uko mu gihe amahera ahari kuko nayo dukotiza kavuga rero iryo shirahamwe ritagomba kudushikana mbona kazoza ahata muntu yokwicwa n'icashobora gukingwa je hageze aho nibaza ko mituweli itohagarara gatoya igafutwa ihejeje gufutwa bagafata aya makotisation yose yahora atangwa bakayakonfya bakayashira mu kindi kigega umwene gihugu akivuriza kuri hopitali kujya babigira kuri kam hanyuma hopitali kagira declaration bakayihereza amafaranga kuko bigeza ahantu bimera nk'ibisiga ubwenge amafaranga aratangwa recotisation ziratangwa ubunenge buguma buhari buvugwa baravuga inzego ziheza ibiringo zikabandanya zikora nibaza ko inyishu twamaze kuyironka werekanye yuko la reforme ikenewe ya mituweli na cyane cyane dufatiye ku midogo kuba yidogegwa navuze ko na jewe ndabizi ko yidogegwa ariko nkuko na très honorable mwabivuze ivyo byose mituweli iridogegwa nuko iri kwirakora ivyo yidogegwa ko byose rero ivyo umuntu ategerezwa kwibanga gukurikirana kugira ngo ibintu bishobore gufata umurongo nkuko abatanga amakotisation yabo bayatanga biteze gutunganirizwa na cyane cyane kwivuza akaca avuga ati kazoza ka mituweli ati nuko recotisation zitangwa nkumbure biciye mu buhinga usa na obligation ati haraho wosanga mituweli yaba baha amafaranga umuntu waje kwikotiriza batoyakotiza kubera atari service baronka ivyo nkumbure nivyo iyo umuntu afashe amafaranga ariko ico ntitwokivuga kuri mituweli gusa rimwe na rimwe haraho bigorana notanga akarorero ni ntwara ubushikiranganje bw'umutekano twarigeze kugomba kuja abapolisi baje muri assurance yari assurance vie kugira ngo abapolisi bavyumve ntivyoroshe avuga ati none jewe ndoja gukotiza ntazi ko aho hantu ndazohashika ikintu rero kijanye na cotisation umuntu amafaranga haraho bigora kurekura ariko ineza niyo solidarite niyo mutualité umuntu akwiye gutahura nimba mituweli itari kwirakora neza
ntiduce dufata ko igikorwa cyo gushyira hamwe uburyo iyo solidarite gica gituma kidekuraje abantu kugira ngo batange amakotizasiyo, kuko hariho naho bidashemeye, hariho ababenefisia batari bake kandi les services za mutuelle de la fonction publique. Abanywanyi ba mituweli baridoga, ntibidoga gusa barasahurwa. Burya uwa kabiri yafashe ijambo mukavuga atayiciye umurya, kugira ngo arabona ko abanywanyi ba mituweli bafise ingorane. Jewe ndi umunywanyi wa mituweli kuva 1985. Umwanya nuba nawe kwivuza muri mituweli ni imyaka 6 ari mu gisirikare. Gusa ahandi hose ntibyako mu gisirikare ho byari byoroshe gatoyi. Mugabo ahandi hose umunywanyi wa mituweli araruha kandi arondera kwivuza ku buryo we nyene yakotije muri mituweli. Ntibamworohereze. Byashika agatunganirizwa imiti ngo gendondere hariya gendondere hariya. Agiye agwaye akirira kunze cyagapfira kunzira. Ibyo rero nibaza yuko ubushikiranganje cyo kibazo ngo gihaguruke ntibucicerere gusa, kuko biyicaye bavasanga basinziriye. Nibahaguruke bakora ibishoboka bagarukire banywanyi ba mituweli. Naho nkumbure imiti itakiboneka, ariko turazi yuko hariho abantu bahora batiza mituweli abandi, ugasanga mituweli we yanje ni uwundi yitwa Mercure agiye kuyivuza ko, murumva yuko nk'iyo ari trisheri, canke nkajana igisanira, canke nkumbure nkaja kwivuza ntanagwaye, nkarondera umuganga tuzinanye kugira ngo nyandikire imiti nze kuyitora avec les avantages za mutuelle de la fonction publique. Si avantage ni droit, mugabo yari kuba droit mu gihe uyironse biciye mu muco. Ivyo byose ni yakorije, na cyane cyane que ça soit au niveau ya mutuelle de la fonction publique, au niveau des affiliés, utuntu twose tutagenda neza tugende tudutosora kugira ngo ya organe nshasha de gestion yajaho izojeho abantu bose ibintu bavyumva kumwe kandi babikora bisunze amategeko. Hariho n'abavuga ko ati nuko amakotizasiyo atangwa d'autorité tuba twarabihevye, ko abantu benshi ntibakiga muri mituweli ntibakijayo. Mugabo sinovuga ko twobire kuko uwo mugwi wokora ko haba sonse amarekomandasiyo ari clair. Ko mushikanganje yavuze ati ibibazo biriho kandi ndiko ndabikorerako, yoshigikirwa rero kugira ibyo bibazo bitora umurongo, kuko nagomba ndabahakana gatonya hagezaho n'abakozi ba mituweli bamwe nyine bavuga bati ibyo turimo ntavyo tubona. Mu manama hirya no hino kumva nk'umupolisi dufata akaroro Nyamiramabi akavuga ati je naragiye no muri mituweli vyaranse, mudufashe. Nyamiramabi irinze inanirwa haba hasigaye nuko abagabo baca bahaguruka bakaja hamwe. President yavuze ati babihagurukire, sinzi ko ari guhaguruka cyangwa ari kwicara cyangwa ari kugira gute, mugabo baje hamwe n'ukuri ivyo abafiriye ba mituweli bavuga ntibarira busema bo bihagurukira bakatora inyishu. Twe natwe tukaraba icyo dushobora guterera, kuko ibibazo vyo byarabajijwe n'ababikora bitreta baravuga ko bihari. Nta nibazo twosubira kubaza uno munsi tutabonye ko dushize hamwe ingufu, twese dushira hamwe ingufu, umwe wese cyafise yoterera aterere kugira abafiriye ba mituweli na mituweli nayo nyene nibaza ko nayo nyene iremerewe nayo nyene ubwayo. Hageze ibintu vya cotisation si ibintu byoroshe. Nongera gutanga n'akandi karorero ka cotisation mu bijanye na ntuze ibi bijanye na INSS. Hariho abakotiza kuri salaire net, ariko amategeko yavuga yuko abantu bakotiza kuri salaire brut.
umuntu rero umubwiye ukotiza kuri salere brute agaca yumva yuko umenga umushahara wiwe uragabanutse, ntiyiyumvira ati nkotije kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ninakukuruka nzogire icakindi ya effort nagira nzoyisanga imbere. Rero ku bintu vya cotisation na cane cane kuri ibi bintu bijanye na solidarité ntivyoroshe iyo hatagiyemwo ikirenge canke ukuboko cane cane kuba ahagarariye abenegihugu canke uwaraba inzego usanga bigorana kugira ngo abantu bafate iyo initiative canke babikore d'une façon volontaire. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail olitravel8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.